Noho uzina makuru wenda gutima ibyo bishasha byawe yo na makuru fese we numva ngo zigirisi ngo fisa amakuru menshi documentary bitari kubwira ejo naciye ahantu ndiko nditembera mboni cyane n'igisupusupu izo nyashi wa muhungu we zigirisi naho siga uri umuhabara burya zigirisi we umugore mwe ntayigutosha Jesus bitari kubwira Imana yabiremye bidutunge zigirisi wose ngiye akanga wose ngiye akane kumusigita zigirisi uri kirofa gusa rero akubwire n'ubugari muhira sinarabye warabona ngo nyash zigirisi gira gato umukobwa yatubona umutumba kubuka cyana kubwire zigirisi we ntuzi no gucagura wenda kuzi urancagura reka kumvuregurira icyuma muhungu ashaka kumubona inyashi muhungu bajana ye na mahoro turashima kweri nyene mutaramiye kuduki iriya ko twaharuye imiduga ntiyashanga none ndababaza ndibaza mwese mwariye cece mwaritunganije Jera mani itunganije mukina cyane mani tuba tukitunganije mani tukaba twambaye mani none bana ndi manager utitunga ndi manager urantunga basi imisoro y'uwo murantangaza none ubwo bwanwa mumera nurinde mu bumerera iki nurinde mani nurinde mubaye ngaha muri ngaha mutanzi uwo ndiwe nico njeje ntabwo urastarabu zanya itano ngaho Zenda kuzikurica amashiti mubita amashiti aha rero ntimunzi ko ndi segiteri karabaye nono muriko muzana uburofa bwanyu bwo mwisa hamwe mutaba muri babacomagi mwibasha nimumbarire mwaritunganije mwewe wabaye segiteri kuva cyane segiteri cyane manja gusenga no kuri bakatubya twitunganye kandi namanda bikora mwaritunganije none wabonye ntawe warutse n'urugo segiteri uyu muhungu ni wo kwanya abasoga ko n'imipanga siridi wari kwa siridi wari ahiye makurate jewe uranzi uwo ndiwe jewe siridi na makurate none jewe uranzi nashura uranzi ndakumenye waritunganije ufise imyaka ingahe wewe jewe ufise 18 n'ibyo 13 nawe ufise ingahe ina n'igice bari imyaka segi 16 bari imyaka ufise hari umwana w'imyaka 16 afise ubwanwa nk'uko segiteri mfise 22 none bagomba nk'umugore 22 bagomba nk'umugore mfise 22 nyereka agakarari umugore ariko ndagwaye agakarata nyereka agakarata je mwenaka munyereka agakarata aho mwiyandikishirije ni munyarutse birihuta ntidushaka gutunga ibirumbo twe mu gihugu cy'u Burundi we wariyandikishije we wariyandikishije we nawe kariho uyafise 18 ufise 22 ari hehe segiteri mfise nababwira segiteri tevye vy'amatora ntakubeshe sinzi niyo bituma jembe navyumvise muri mwebwe numva ngo baguma biyandikisha ngo biki bazofata imiceri cyangwa bazofata ubuyi nukuvuga yuko ni batavaruzi jewe ubunyene ngombe ndakuja umbiriza kazire ngombe ndakujana unganuko utariyandikisha guhera kufise imyaka 14 gushika kubandanye n'umukecuru umusaza wese aragenda kwiyandikisha kugira 2025 azotora none wewe unganuko utaragenda kwiyandikisha ubunyene ngombe ndakujane uyu nimbwa yawe je ndimbwa yawe ako kabike neza ako ni ndangamuntu y'ubu uzokubaza wese indangamuntu zerekanaga umbiriza ngombe ndakujane ubunyene baze kukwandika nta gutunga ibigaba mu gihugu cy'u Burundi ankoro karitiye ndongoye ivyo nivyo ukunda uravyumva ubategeza kukwandika ugatunga akanindangamuntu ubu akandi ko bazokubaza bakubajije indangamuntu na kugira mu 2025 tugende bazo yumviriza segiteri urakayana n'umugenzi wawe hatuma ko igipolisi aragira ingorane tugende uje kwiyandikisha aho rero numvura ko ari segiteri nanyo segiteri uko bite n'umukondo twiragiza hano uri kuraje nari gufite nabiri mu wesha ibintu urofu turabiheba nyaruka